Akim guma ndambwira nani ubona tuzosohora indirimbo ryari akamwambira ngo turindire gato Akim manager 𝗕𝗂𝗏. Ico gihe mwateguye gato mwateguye tushobora gusohokera kuri 𝗕𝗂𝗏 canke oya ni jewe parce que ni projet yanje. Okay. Ni projet yanje Chameleone inde yamuzanye ngaha ni jewe. Uwarishe ivyo vyose ni jewe. No kuriha iyo collab ninde yarishe ni jewe. Iyo video iri en standby kuri YouTube yanje. Twari turindire ko tugira annonce tuvyumvikane tugira annonce tuyilance. Barafashe barasomorotsanya muri muzenya muri sinza hano nimba ari muri anniversaire. Ivyo sinibaza ko birakenewe ko murayivuga ngaha ko si ibintu bikora abantu barezwe gutangura kugwana guterana ibidaje n'ibiki sinabaswe ivyo nyine tubiye umwanya ko ni ibintu bigayitse cyane gose ibe kuri Chris MB ibe kuri n'abajya bandi. Ni mu nyuma y'iyo video yasohotse urashaka kwitwara mu butungane canke urashaka kuvuga ati sinze nyene bwabo niko ubu onye navuze ni agasuzuguro 𝗕𝗏𝗏 kenshi quand même. Ibi bintu maze kubishamwe energy nyinshi cyane gose maze kubishamwe uburyo bwinshi. Sasa aba bana batangiye kuza barakuburira indero gutya anye kongira ngo muravyibuka ku ndirimbo ya 𝗕𝗏𝗏𝗏 nanuzanye na Meddy narafashe atsanzamo ayishize kuri EP yiwe ntangorane ngo ko nabiretse mugabo bikabandanya gutya naco tuzako turafasha umuziki w'u Burundi. Sabidi ko umuntu wese azoshaka kugira ivurugu yishaki ko nk'ivyo onye mubona bagize ni ivurugu bashatse kugira. Ifu yuko bamenye yuko ibintu byose bigendana n'amategeko. Urumva twari tuwe butungane urumva. Donc ivyo byose nibaza yuko no kubona ko kuri YouTube yanje imaze yuko amezi 10 birerekana byose ko indirimbo ari gwanje. Bilimani Boys boza bakabasaba imbabazi mu kumvikana mwumvikano ibintu bizogenda neza cyane. Tout d'abord jewe ikintu nshaka n'igiki ivyo byose bizoba ari guca mu butungane bizoba ikintu cya mbere itegeza kuba nuko ijya ndirimbo iva kuri YouTube iva ku ma platform ivyo ibindi byose tukazobivugana mu nyuma. Ni naco nasavye mu butungane itegeza gufa kwanza kuko byamaze gushika muri sentare. Abavoka banje bakora tegura ibikenewe byose. Okay. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe na DJ 𝗕𝗏𝗏𝗏. Ndakora mukije. Ndabona bwije cyane. Mumeze neza. Ndashima. Ni DJ 𝗕𝗏𝗏𝗏 duheruka ku giteramo cy'ubushize cyagenze neza cyane. Abantu bari bakora kuri ibiteramo byinshi ariko wagize igiteramo cyiza abantu ati uyu mugabo asanzwe aroka. Twari tubize kaza kugira abantu benshi. Kite giteramo cyagusigiye iki cyari kimeze gute muri rusange nta nyene cyo ujya munsi. Kiya giteramo nticari gisanzwe. Antwa nta giteramo na kimwe kiba gisa n'ikindi. Nico kintu kinjohera ni naco kimana courage yo kubandanya. Urakora igiteramo ukabona nta na kimwe kiba gisa n'ikindi. Biba biryoshye cyane. Hariho n'akantu kabaye mu gato tutigeze tumenya ngo aba manager batisize ngo bari basanzwe babafashe gatoya. Harabaye akabazo bari kwa Alvin. Mugabo ngira ngo mwarabonye ko byaciye bigenda neza. Naciye ni presentant ndababwira ko jana batumiye baraverifya ku mipaka niba binjiye legalement n'ibiki hanyuma baca barabarekura. Ni indirimbo projet shasha ya novuga sinzi kari Bilimani Boys cyangwa ari Star event ariko hari haciye ikiringo kinini iyo ndirimbo yaranditswe yarasohowe ariko itarasohoka. Imaze gusohoka induru zirabaye nyinshi ati umwe projet ni gwanje undi turayisangiye undi ati nta na kimwe uzigamo. Mu nyuma ndibaza ndavuga ati hari imikimbirane yari harande y'umurinzi wa Mushasha Chris hamwe na Kirikou barashwaniye muri anniversaire bari bahuriyemo. Mu nyuma indirimbo cyasohoka ikiba agasomborotso koko nukuri projet nyande muri rusangi bimeze gute iyo ndimbo ya Bilimani Boys. Ivyo bintu bimaze iminsi bitera polemique cyane gose muvuga ntivyari binakwiye. Muribuka neza 2022 igihenzana Jose Chameleone ngaha bakazana na muto yiwe. Nibaza ko muvyibuka neza
no mu ma conference de presse namanda bivuga yuko iyo nsinyishije kontra umu artiste hajamwo yuko ategeza gukorana n'umuririmbyi w'umurundi muri kontra ivyo birimwo umu manager yo turavugana ko bishoboka cyangwa bidashoboka mugabo namanda agacishamo kugira ngo ushobore gupromotinga umuziki wacu biya vya 𝗕𝗏𝗧𝗏 twari twabivuganye na manager n'uno munsi twaravuganye kandi nawe 𝗕𝗏𝗧𝗏 araje kwanza n'imbere yuko aza twarabivuganye acambira ati mwebwe nibo murakora uwo muziki hanyuma uwo artiste wanyu aririmbe hanyuma nzoca jewe mce muhindungikira nzoce ndayitanga muri studio twaragiye kwa Amiri twaragiye kwa Kili ari indirimbo yagira aca hose oya si imwe nashaka dukore zibiri zitatu 𝗕𝗏𝗧𝗏 azo kwitorera iyo yumva ashobora gupoza hanyuma amaze kuza imiziki yose yabona umengo nta kigenda na 𝗕𝗏𝗧𝗏 kwanza ndibuka turi kwa Kili kari mu Kamenge yabona umengo ntibigenda neza 𝗕𝗏𝗧𝗏 ashitse ari ku hotel ajya kuri Van Beach hanyuma iko twamaze kumukontakta nanze na X-Factor cyavuga ati reka nzane je materiel yose ndayizana ngaho ico gihe akabije kose kaba kari kito ivyo byose ma déplacement yose ndabivuze imbere ya kamera ivyo byose ni je nabiri ibe X-Factor ni jaramurishe ibe ayo mataxi ayo ma déplacement yose nibaza ko na X-Factor arabizi ko ari yavuga ati mu taximan aracerewe niki ngaca mfata amahera akaba ari je ndayiriye hanyuma turicara ngaho onye twateza kuyisohora muri juillet 2023 tuguma turindire yuko tumuronka 𝗕𝗏𝗧𝗏 kijya gihe senze ko Muribuka yaragwaye acaragenda muri Amerika aramara amezi menshi cyane gose muri Amerika turavuga ati indirimbo yitevye cyane senze ko nakoresha terme turavuga ati yaragaje turavuga ati reka turabe ukuntu ko ata video atakuntu twomuronka tugire video kugira ngo iyo ndirimbo nituyibe ko n'indirimbo nziza reka tuyifate tuyigirire kujya mura mubona ajya ama image ajya ama image ari anime turarondera umuntu ndamuriha amahera arabikora hanyuma guma ndambwira nani ubona tuzosohora indirimbo ryari akamubwira ngo turindire gato akimi manager 𝗕𝗏𝗧𝗏 ico gihe mamateguye gato mamateguye ko ishobora gusohokera kuri 𝗕𝗏𝗧𝗏 canke ni jewe parce que ni projet yanje okay ni projet yanje 𝗕𝗏𝗧𝗏 ninde yamuzanye ngaha ni jewe uwarishe ivyo vyose ni jewe no kuriha iyo collabo ninde yarishe ni jewe niko makimera abizi aca araza rimwe ndi ku kazi hariho n'abatemo twari kumwe bari bahari hajya uwo munsi ku biro aransaba nimba uwo muziki ati je ndashaka kugira ibyo amahera uzodusaba yose tuzoyaguha uyu muziki ube wacu nabyo ni kuri de toute façon iyi video twaramaze kuyikora reka tuyisohore hanyuma abaririmbyi nzana ni benshi umenye yuko uwo muririmbyi wundi azoza bazacakorana iwanyu iyo ni kadovre magenda bahaye acabagenda entretemps kuri YouTube yanje iyo video iri en standby kuri YouTube yanje twari turindire ko tugira annonce tuvyumvikane tugira annonce tuyilance n'ubu nye no kwerekana kuri YouTube yanje biranditse ko kamaze amezi presque 11 mois mu minsi heze tabona barayisohoye baranukiye link gusanze mu bandi n'undi mu DJ anukiye link arambwira ati jambo rumwe ijya version ya mbere niyo yari ryoshe kurusha iyo wanyumvishije abantu benshi bari ba professionnel ngaho muziki barabizi iyo baje ku kazi wanje narabumvisha nkabereka n'ama image twakoze hama nja mu bandi nzambona bayisohoye cyanavuga ni akameme agasuzuguro ariko hari kindi mwe musanze mufa ico gupfa sinovuga ko ari cyo twapfuye cyangwa iki Muribuka ndiko ndagira promotion ya 𝗕𝗏𝗧𝗏 twarashatse kugira twaragize indirimbo bari kumwe na 𝗕𝗏𝗧𝗏
turafata programme yo kugira video kwande balandrezwe ndamutelefona ndamiranya tufise rendez-vous ya jeudi kugira video akima cyarambira ati uri ku kazi yego turaje ubunyene twaraza ku kazi sanga mu biro barambira urabona twebwe na wundi muntu dukorana atari John Ela n'ibiki none ibi bintu byose twakoze kubera iki utigeze ubimbwira hamwe mwaje gushutse oya dufise rendez-vous oya ari mardi dufise rendez-vous ya jeudi namaze no gutanga amahera iyo video cyane none kubera kurindiriye namaze gutanga amahera akaba ari uza kubimbwira iki gihe cyose kutigeze ubivuga yuko ukorana na John Ela gusa cyane mbere none ko baheruka i Buraya hariho video twabonye Kirikou yagiriye i Buraya John Ela mwari mwamutwaye kuvuga ko mutegereza gukorana absolument na John Ela marambira ngo no urabona ngo niyo contrat dufitaniye nawe n'ibiki batwa ngo atari we ntibishoboka kandi donc iyo contrat dufitaniye niyo kubwira abamurihe bibaza canke bo bakora ku buntu abo bakoranye akabara nta vyonzi nimba bagira ku buntu niki nta vyonzi hanyuma cyeca aravuga ni donc atari John Ela umuziki ntushaka gusohoka arambira ngo oya ngo nibishoboka niki okay nivyo biroroshe oya mbwa ngo iyo ndirimbo iyo projet turashaka kuyijamo no iyo projet umva ntimushaka kuyijamo nimurinze mwexija yuko twaragiye muri studio urumva hari ha studio mastering nkayiriha ama déplacement yanyu yose nkayariha ubu duhejeje niho uci uvuga yuko ifa absolument ko dukorana na John Ela John dusanzwe dukorana no mu bindi n'ubu hariyo n'indi projet dufitanye ubwabo kuri iyi natoye nuzenye Landry ambira ni okay so ko vya mbere vyanse kandi aje kwexija ibintu kandi n'umuziki atari guyiwe cyadushyira muri studio cyadushiramo linoji icya case biri kugwana na Kirikou muri anniversaire ivyo onye sinzi nuko twobita ku mwanya kuko ni barafashe barasombotsanya muri muzenya muri sinzi ahantu nimba ari muri anniversaire ivyo sinibaza ko binakeneye ko murayivuga ngako si ibintu bikora abantu barezwe gutangura kugwana guterana ibidaje n'ibiki sinaho twivyo tubiha umwanya ko ni ibintu bigayitse cyane gose ibe kuri Chris MB ibe kuri n'abajya bandi ni mu nyuma y'iyo video yasohotse urashaka kwitwara mu butungane canke urashaka kuvuga ati sinzi nyene bwabo muko ubu unye navuze ni agasuzuguro kabaye kenshi quand ibi bintu maze kubishamo energy nyinshi cyane gose maze kubishamo uburyo bwinshi sasa aba bana batangiye kuza barakuburira indero gutya anye kongera ngo muravyibuka ku ndirimbo ya 𝗕𝗂𝗏 nanze na Meddy narafashe atsanzamo ayishyize kuri EP yiwe angorane uvuga ko nabiretse mugabo bikabandanya gutya ntacyo tuzako turafasha umuziki w'Uburundi ça veut dire ko umuntu wese azoshaka kugira ivurugu yishakiye ko nk'ivyo onye mubona bagize ni ivurugu bashatse kugira sasa kuri ivyo onye twaba tuzi ko turiko turagwanira umuziki w'Uburundi tukareka ayo madésordre akabandanya ntacyo tuzoba twarakoze mu buzima nta avantage nimwe tuzoba twarakoreye aba baririmbyi bazoza ari bashasha canke n'abanyene bari ngaha ifo yuko bamenya yuko ibintu byose bigendana n'amategeko urumva twarituye ubutungane naramaze kurika muri YouTube kugira ngo indirimbo bayihagarike donc amapreve yose narayatanze le projet narayitanze ivuye kwa expecta donc ivyo vyose nibaza yuko no kubona ko kuri YouTube yanje imaze yuko amezi 10 birerekana byose ko indirimbo ari gwanje so iyo kiganiro ni open mic ni cyahe kintu usozerera ko kukajambo kamwe mu gihe Bilimani Boys boza bakabasaba imbabazi mu kumvikana umwumvikano ibintu bizogenda neza cyane tout d'abord jewe ikintu nshaka n'igiki ivyo byose bizoba ari guca mu tungane bizoba ikintu cya mbere itegeza kuba nuko iyo ndirimbo iva kuri YouTube iva ku ma platform ivyo ibindi byose tukazobivugana mu nyuma ni naco nasavye mu butungane itegeza gufa kwanza kuko byamaze gushika muri sentare
abavoka banje bakora barategura ibikenewe byose. Okay. Hanyuma muri Crystal Event naho ni evenement yo kuri Bonane. Pari people abantu bose barayizi yo kuri Bonane. Tuzanye aba artiste sinkunda kuvuga izina mu gihe ko turacyari ko turafinaliza contrat irahari ari hasigaye gusa ko turiha aba artiste bavuye muri Nigeria. Hanyuma ibindi zose tubamenyesha mu nyuma. That's very imeze neza cyane. Bakoze cyane. So asante sana. Bakoze.